Guys, tubahaye ikaze cyane. Inyigisho igira gatanu, inyigisho igira gatanu yerekeye Google. Turabire hamwe Google. Mu nyigisho muri business y'ubumenyi ni ngombwa utegerezwa gutahura uburyo Google ikora. Google ni ikintu gitunze benshi, gisohora amahera menshi gishyira mu bantu, ahubwo haba hakenewe nawe uburyo wiga, uburyo ushobora nawe gutanga gutora amahera ya Google. So mu kubishika ko no gutahura Google Ads na Google AdSense bikora gute, bimeze gute, ni gute wotangwa na kubikoresha. Mu gihe watahuye neza Google Ads na Google AdSense, uba wugurutse uvuga ati ko Google Ads imeze uko na Google AdSense, reka nanje ntangure business kuri Google. Ushaka kuvuga ati Google ntikora no Google ntikoresha. Mu gihe ushobora ufise access kuri Google aho uri hose kw'isi, ushobora gutaha kungukira kw'ibintu, ahubwo ntuzi uburyo bikora, n'ababiza mu Burundi ntibabivuga. So je urengeye kubikwereka muri Menya Space mu nyigisho y'ubumenyi. Business y'ubumenyi ushobora gutanguza kuri internet atabone mutaha bisabye, bisaba umutaha ubumenyi gusa, ni ubumenyi wiga ukamenya. So Google Ads niki ku bantu bafise business barimvira ati ni gute ibintu by'ibanje byoshikira abantu benshi. Kwa ko nabwiye ati marketing na branding cyane, ni gute nokora marketing y'ibintu by'ibanje. Mu ico gihe duha amahera Google canke uha amahera Google, hama Google ishimenya ijana kwa igenda kwamamaza izo business ziwawe. Tuko turajana, ushaka kuvuga ati je ndandaza impuzu, ndandaza amamodoka, ndandaza amaprasera, dufise ibintu kanaka, nipfuza ko vyoshikira abantu benshi. Muri ico gihe ushobora kwitura urubuga nka Google. Birasanzwe cyane, birakogwa nahe wacu witura urubuga nka Google. Okay, niho rero Google Ads ikorera. Mu gihe ufise products canke business canke services wifuza ko bishikira abantu benshi, witura Google mu gisata bita Google Ads. Ni mu gihe wowe uriha Google Ads hama igashikana bidanzo byawo ku bantu bawifuza. Ushobora kuvuga ati ibintu je bindaba gute nk'umuntu ashaka gutangura business kuri internet nta mahera ufise, canke ukavuga ati shaka kwagura akarere. Iyo abantu bafise business bagiye muri Google bakariha Google yamamaze, Google ikigenda kubafatanya bikorwa bayo sabandi abantu bakora content. N'umuntu afise chaîne kuri YouTube yakwije ibisabwa, n'umuntu afise blog, n'umuntu afise website, n'umuntu afise application. Nyimbo ukora kuri internet ufise website cyangwa ufise blog cyangwa ufise YouTube, chaîne ya YouTube cyangwa warubase application cyangwa warubase site, warubase logiciel, ukaba ufise abantu byose bisa amategeko yavyo. Google ikeneye wewe rero, umva yaronsa amahera ikuye ku muntu afise business, irikirondera ahantu ushobora kwamamaza. Muri ico gihe ciza kuri chaîne yawe ya YouTube, mu gihe wakwije abantu 1000, turaza kubibona ku nyigisho ya YouTube time watch 4,000, ukaba upostinga amavideo original utivye, nta copyright music ukoresha, wakwije ibisabwa mu kiringo c'umwaka kuko baguha amezi 12. Muri ico gihe YouTube kuko urazi ko yegukira Google, muri ico gisata ca Google Ads yaronsa abantu baza kuriha muri Google Ads. Mu gisata ca Google Ads hacaza ikindi gisata ca Google AdSense. Ikiza kuri wewe wakwije ibisabwa, tuvuge kuri natanza ko kuri YouTube kakubwira ati wewe wara applying usaba ko tuza twacisa publicité muri video ziwawe. Muri ico gihe YouTube yegukira Google yaronsa amahera ikuye mu bantu iziramamaza, cage wumva ati naronsa views ya bampembeye mahera ya, ugatangwa kuguha ikintu bita commission canke bakaguha ama percentage bivanye n'ama views. So ndaza gusobanura ikintu bita pay per click na pay per view, kujya kuntu bakuriha ari uko umuntu yafyonze kuri link canke bakakuriha ari uko umuntu yaravye ikintu cy'iwawe. Nuko Google AdSense na Google Ads zikora. N'abantu baje n'amahera muri Google, hama Google ikarondera wowe ukora content. So muri business y'ubumenyi ushobora kwiga uburyo ukora content, batanga kuzishyira kuri YouTube cyangwa ugakora blog iroroshe gukora ya Google.
muri blogger cyangwa ugakora site web ugatanga ku posting bitandukanye mu gihe wagiye uronka abantu cyangwa mu gihe wubatse application cyangwa mu gihe ufise site web uca wiga rero uburyo ugirane uyimonetize kuyimonetize sukuntu ushobora gutanga gukora affiliate marketing twarabivuze ushobora ku applyinga muri Google bakaza bakagirane ba placing ama ads bashira kwa ama ads kuma video yawe kuma content yawe nuko ushobora kumonetiza ibintu ukoresheje Google birakunda birashoboka tubashimire cyane muri ibi bihe turimo ayiga yagaho n'ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose kaze muri IgaNews ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu menyekanisha ibyo mukora biciye mu majwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri IgaNews mbiga wowe ufise icubaza twandikire cyangwa uduhamagare kuri 6718115 turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika IgaNews ntukikwe n'amahirwe IgaNews gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.